Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikira muherereye kaze ku makuru mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka yo kuno munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2025 ubutuma amajwi bashikira ni Jisen Manirakiza kuri mikro muri kumwe na jewe Arine Munezero ndayahereye ku ngingo nkuru ziyagize agateka kazi na muntu ngo karubahirijwe ku murundi wese nkuko kiri mu migambi intwaro ya CNDD-FDD yihaye kuvikija ku butegetsi. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi hari mu bikorwa byo kwiyamamaza byabereye mu ntara nshasha ya Buhumuza. Turabandanya kubabwira imigambi umugambwe CDP uzoshira mu ngiro hamwe wotsinda amatora. Muri iyo migambi harimwo kuzokwihweza uruhara rw'umushikiriza manza n'umucamanza mu bijanye no gupfunga abantu hamwe no kuduza imishahara ku bakozi bo mu rwego rw'ubucamanza. Umugambwe MSD usaba leta ya Zambia hamwe n'ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR gukemura ikibazo c'abarundi baba 150 baherutse guhagarikwa kubera ko batagira ivyangombwa byo kuba muri ico gihugu ca Zambia. Mukanya tuja ku nkuru imwe kwayo. Dasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze nari mpejeje kubibabwira mu ncamake kuva ushika ku ntwaro umugambwe CNDD-FDD ngo wihaye ihangiro ry'uko agateka kazi na muntu kubahirizwa kandi ngo imigambi yose bari bihaye bayigejeje kure. Ibyo byashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera mu bikorwa byo kwiyamamaza byabereye mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Buhumuza. Reverien Ndikuriyo yagiriye ko ahamagarira abashinga amateka bazotogwa kubavanura n'ingendo yo kuja kuba mu bisagara ahubwo ngo bazoje kuba hafi y'abanyagihugu babatoye. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko bumiwe bumvise amajambo bafata nkayo kubasamaza kugira bazosubire gutora uwo mugambwe aho kubahiriza agateka ka muntu. Umugambwe CNDD-FDD ngo waragahonyanze bikabije kandi n'ubu ukiriko abantu ngo ntibasiba kugandagurwa abandi bakanyuruzwa hatavuzwe abapfungirwa ubusa. Abarundi rero ngo bari bakwiye kuja hamwe bikure ko iyo ntwaro imaze imyaka 20 ibatwaza igitugu. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ku munsi wa gatatu w'iyindwi turiko turasozera igenekerezo rya 14 Rusama umwaka wa 2025 wari umunsi ugira kabiri hatanguye imyiyamamazo y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa Ruheshi kuri mbere uyu mwaka wa 2025. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD baranguriye ico gikorwa mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Buhumuza neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru co ku Mukoni ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Aha mukamenya ko intara ya Buhumuza igizwe n'intara za kera za Muyinga, Cankuzo na Ruyigi. Mwijambo ryashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatangaje ko igihugu bakironse bakigwaniye baraheza bagikura mu kanwa k'ingona. Kuva ushika ku ntwaro umugambwe CNDD-FDD ngo wihaye ihangiro ry'uko agateka kazi na muntu kubahirizwa kandi ngo imigambi yose bari barihaye bayigejeje kure. Umvirize uko vyasiguwe na Reverien Ndikuriyo. Byukuri igihugu cyatonda abantu igihugu cy'umukate iyo umwana arize bacamuha igihugu ntibitorwa kiragwanirwa turazi neza aho umugambi wacu mwiza utegekeye ko iki gihugu cyavuye mu menyo y'ingona nishi mu migabo n'imigambi mikuru mikuru yo gutunganya igihugu cyacu no gutunganiriza bene igihugu turayigenze kwishira mu ngiro kubahiriza agateka kazi na murundi wese n'ihangiro ryacu kugira ngo umuntu wese yumve ko akingiwe. Mu myaka 20 irangiye
umugambi CNDD umaze uri ku burongozi ugumukorana ntanyo kugira ngo abenegihugu bose basubizwe ijambo mu guterera ivyiyumviro n'umuganda w'itunganywa ry'igihugu. Ndikuriyo yagiriye ko ahamagarira abashinga amateka bazotogwa kuvavanura n'ingendo yo kuja kuba mu bisagara ahubwo ngo bazoje kuba hafi y'abanyagihugu babatoye gutyo ngo bakore mu ntumbero yo guteza imbere intara yabo. Intara ya Buhumuza izofite abashinga amateka 16. Ibiharuro bitwereka neza yuko muzobegeranye. Rero bakurira abahanga aba nibo muzotoramwo abo tuzotuma guserukira intara ya Buhumuza. Hanyuma n'abandi babwira bijya mutowe muca mugera gusanga parcelle Bujumbura. Intara zitanu wese afite iwabo muca mugaruka ino mukateza imbere intara igatera imbere. Yesu mukuru w'igihugu yaravuze yuko intara ya Buhumuza ari intara ishobora kuzotera imbere gusumba izindi. Aravye ingene n'ibisagara igisagara ca Cankuzo zumva mukuru mwiza kuko ni igisagara kitari kubakwe kizokubakwa hakurikije amategeko. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko bumiwe bumvise ayo majambo bo bafata nk'ayo kubasamaza kugira bazosubire gutora uwo mugambwe aho kubahiriza agateka ka muntu. Umugambwe CNDD-FDD ngo waragahonyanze bikabije kandi n'ubu ukiriko abantu ngo ntibasiba kugandagurwa abandi bakanyuruzwa hatavuzwe abapfungirwa ubusa. Abarundi rero ngo bari bakwiye kuja hamwe bikure ko iyo ntwaro imaze imyaka 20 ibatwaza igitugu. Urakoze Dondo Diemba z'umutima kuri iyo nkuru watwegeranirije. Nkuko twaraye tubibemereye turabandanya kubashikiriza imigambi umugambwe CDP uriko urigisha abanyagihugu kugira ngo bazowutore. Mu gice ca gatatu umugambwe CDP uzokwihweza uruhara rw'umushikiriza manza n'umucamanza mu bijanye no gupfunga abantu. Abakozi bo mu rwego rw'ubucamanza bazokongererezwa umushahara, gusubiramwo amategeko aho ububasha abashikiriza manza bwo kurekura abantu kugira ngo ibingingo ifatwa gukingira kurenganura hamwe no gushiraho ikigega gifasha abahohotewe n'ubutungane ni bimwe mu bizokorwa mu ntumbero yo gushiraho ubutungane bubereye kandi bwigenga. Kurikiranise niyo nkuru n'umukuru w'umugambwe CDP. Igice ca gatatu ubutungane bubereye kandi bwigenga. Ubwa mbere kwihweza uruhara rw'umushikizamanza n'umucamanza mu bijanye no gufunga abantu. Bwa kabiri kugira ngo habe ubwigenge bukwiye bw'ubutungane hazoba itorwa y'abajejwe ubutungane mu nzego nkuru z'ubutungane bw'igihugu. Bwa gatatu kugira ngo abanyagihugu batunganirizwe n'abajejwe ivy'ubutungane bataraye ubusa. Ikaba ari nayo ntandaro yo kugira ibiturire. Tuzosaba ko abakozi bo mu rwego rujejwe ivy'ubutungane bongerezwa umushahara. Ubwa kane gukura igitsure n'ukuboko kw'inzego nshingwantwaro leta mu nzego zijejwe ubutungane kugira ngo urwego rujejwe ubutungane rwigenge koko. Ivyo bijanye na rimwe nari navuze ku bijanye no gutandukanya inzego zikomeye zirongora igihugu. Kwinjiranamwo kw'izo nzego bituma intwaro icumbagira. Bwa gatanu gusubiramwo amategeko aha abashikiriza amanza ububasha bwo kurekura abantu badaciriwe urubanza kugira ngo sentare yonyene ibe ariyo ifata ingingo ku bijanye no gufungwa canke gufungurwa. Bwa gatandatu gushinga inama muri butungane yigenga kugira abacamanza ntibagire aho begamiye. Ubwindwi kugwanya ifungurwa bidaciye mu mategeko no guca imanza zangondagonde zivuye ku gitugu c'abanyepolitike canke abanyamafaranga. Ubw'umunani gukingira abarenganijwe kubera igiturire mu kubarenganura hakurikijwe inzira z'ubutungane gushika kuri sentare no kubahiriza urubanza rubakwiye mu gihe gito. Ubw'icenda gushinga ikigega cyo gufasha abahohotewe n'ubutungane badafise amikoro akwiye mu kubarihira abashingwamanza. Ubw'icumi
gukomeza inyigisho ku bakora mu nzego z'ubutungane kandi bakaronswa akazi biciye bihiganwa. ubw'icumi na rimwe gushinga ibigo bigezweho bifasha mu buhinga bw'amatohoza y'ivyaha no kwigisha ababikoramwo ku buryo atankozi y'ikibi yogenda idafashwe hisunzwe amakanda yiwe, nico bita laboratoire d'analyse des traces en recherche criminelle. Igice ca kane ari naco ca nyuma c'imigambi y'umugambwe CDP bavugamwo ibijanye no gushigikira hamwe no gukomeza ihangiro ry'inama nshingamateka, gutunganya no gushiraho umugwi wigenga w'abagenduzi biciye mu nama nshingamateka, no gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'inyubako za leta, amahinguriro n'amabarabara, kuraba neza ko itangwa ry'amasoko ryabaye mu muco, guhindura ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi hamwe no gufuta inzego zimwe zimwe ku buryo zihavuye atacokononekara nk'inama nkenguzamateka, umuhuza w'abarundi be n'izindi nzego ataco zimariye abanyagihugu. Ivyo navyo nyene biri mu migambi izoshigwa imbere nk'uko bibandanya bishikirizwa na Anise Niyonkuru aramutwa umugambwe CDP. Igice ca kane gushigikira no gukomeza ihangiro ry'inama nshingamateka rijanye no kugenzura ibikorwa vya leta no kwitaho iyubahirizwa ry'agateka k'abanyagihugu. Ubwa mbere gutunganya ubugenduzi nyakuri bwigenga kandi butigira byivanga mu bikorwa vya leta biciye mu migwi y'inama nshingamateka ibijejwe. Ubwa kabiri gushigikira uburenganzira bw'abakukuruke mu guharanira ishirwa mu ngiro ry'amategeko ajanye n'agateka kabo asanzwe ahari, neza amikoro y'abageze mu zabukuru no gushinga no gushigikira imigambi yabo iterambere. Bwa gatatu gushiraho amategeko mashasha hisunzwe ineza y'Uburundi n'abarundi, amategeko adahengamiye ku muntu canke ku kagwi k'abantu. Bwa kane gukurikirana neza ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'inyubako za leta, amahinguriro, amabarabara n'ibindi, no kuraba neza ko itangwa ry'amasoko ryabaye mu muco. Igice ca gatanu guhindura ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ritegerezwa guhindurwa byihuta kubera imvo nkuru zitatu. Ubwa mbere kwama mu matora adahera buri myaka ibiri, Uburundi buzoba buri mu matora. Mwirabire namwe inyuma amatora yo mu kwa gatandatu 2025 hazoca hazanye amatora yo mu 2027, ni kuvuga yuko tuzokwama mu rwaserera rw'amatora tukibagira iterambere ry'igihugu. Imvo ya gatatu ikumirwa ry'abarundi bavukiye mu mahanga canke babaye impunzi bafise ubwenegihugu bubiri. Harabahunze bamara imyaka myinshi mu mahanga bavyarira y'abana, kandi n'ubu bamwe baratashe Burundi, harimo batwebwe, abandi baracari mu buhungiro kandi bifuza gutaha Burundi, ariko ibwirizwa shingiro rirabakumira mu nzego zimwe zimwe z'igihugu. Iyo rero ibwirizwa shingiro rikumira umurundi umwe gusa, riba ari ibwirizwa shingiro ritaje ryubaka igihugu. Dutegerezwa kurisubiramwo. Ikindi gikenewe ni gusubiramwo amategeko n'amabwirizwa arimo utunenge dutuma inzego n'abategetsi batwishimikiza mu gukora ibidatunganiriza abanyagihugu, kandi ugasanga bisubiza inyuma iterambere canke biha uburenganzira umutegetsi runaka gukandamiza abandi. Nk'ayo mategeko no kuyaraba neza tukazoyahindura. Ikindi kintu gikomeye mu byo dushira imbere mu mugambwe w'iseruka rukamvye ni gukuraho inzego zitahari ataco mugabo zigatwara amafaranga menshi. Nk'urwego rw'inama nkenguzamateka ruhavuye nta copfa, kuko ibikorwa rukora vyokorwa n'inama nshingamateka. Amafaranga urwo rwego rukoresha akaja mu migambi y'iterambere. Urundi rwego tubona ruhavuye atacopfa urwego rw'umuhuza ombudsman. Amafaranga nayo nyine rukoresha yoja mu migambi y'iterambere, n'izindi nzego zindi zitwa ama conseil canke zitwa kundi mugabo zihavuye atacopfa, nazo nyene zohava kugira ngo amafaranga zikoresha aje
mu migambi y'iterambere. Umugambi w'inseruka rukamye CDP winjiye mu nama nshingamateka, ivyo vyose izobishira ku murongo. Kubwo gutakaza agaciro akanya ku kandi kw'ifaranga ry'u Burundi ngo ntawo kwitega ko igiciro cyo kwiyunguruza mu Burundi kizosubira kumanuka ngo naho igitoro coboneka. Bishikirizwa na bamwe n'abandi bafatiye ku bintu bitandukanye. Abagendesha imiduga yunguruza ingenzi kw'ibarabara rya Ngozi Kayanza bavuga ko ipine bagura amafaranga 100 mu mwaka 2022 ubu rigugwa amafaranga y'amarundi 350. Amavuta y'imoteri iritiro yagugwa 8,000 ubu igugwa amafaranga 35. Ibiciro vy'ivyuma byose byo gusubiriza ivyapfuye ngo vyagwijijwe na gatatu. Bafatiye kuri ivyo hakiyongera ko ikena ry'ibitoro bacabunguruza ingenzi ku mafaranga 200,000 uva Ingozi uja mu Kirundo canke uva Ingozi uja Muyinga, mu gihe igiciro cyo kwiyunguruza muri izo ntara adashika 10,000 hisunzwe ibiciro byashinzwe na leta. Abiyunguruza baridoga bakavuga ko ubu hiyunguruza uwo bikenewe cyane. Abagendesha imiduga yunguruza ingenzi nabo bakavuga ko hamwe ibitoro vyoboneka neza igiciro cyo kwiyunguruza coja n'imiburiburi ku mafaranga 15,000 kuva Ingozi uja mu Kirundo canke Muyinga. Kubwa bamwe mu banyagihugu abarundi ngo barakeneye gushiraho indongozi atarizo muri CNDD-FDD zibona zikongera zigakora ibikenewe kugira ifaranga ry'u Burundi rireke kuguma rihungabana cane mu gutakaza agaciro, kuko ico kiri mu bituma ibiciro by'ibidandazwa biguma biduga umunsi ku wundi. Intwaro ya CNDD-FDD kubwabo ngihari kugira ifashe abategetsi gusa batunge batunganirwe ngo kuburyo naho ibintu byozimba gute bataco bibabwira kuko bafise amafaranga menshi cane basahura igihugu, umunyagihugu mutoya ngo akaba ari wahasiga gatwe. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya Radio Haguruka. Umugambwe MSD umenyesha ko waronse amakuru yerekeye abarundi ba mu gihugu ca Zambia aho hariho bamwe bamaze gufatwa bashika kwijana na 49 bakurizwa imodoka ibashikana mu gihugu ca Tanzania ngo babone gushikanwa mu Burundi. Abo barundi bakaba bafashwe mu mukwabu w'igipolisi ca Zambia wo guhiga abanyamahanga ba muri ico gihugu badakwije ibisabwa n'amategeko, haca hafatwa abanyamahanga 179. Iruhande y'abarundi 149 bari muri abo bafashwe hari kandi abanyamarawi 10, abanyarwanda 8, abatanzania 7, abanyekongo 2, abaganda 2 n'umunyamozambike 1. Mu mugambwe MS bavuga ko muri abo barundi baherutse guhagarikwa muri Zambia harimwo abari barahunze inyuma y'indyane za politike zo mu mwaka 2015 baraheza bimwa ubuhungiro na leta ya Zambia. Uwo mugambwe ugasaba leta ya Zambia hamwe n'ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR gukemura ikibazo c'abo barundi bashaka ubuhungiro baburonswe nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya. Iyi nkuru tuyibaze Ninete Nonsi Mutoni. Abarundi baherutse gufatwa mu gihugu ca Zambia batagira ibyangombwa barimwo abahunze nyuma y'indyane za politike zadutse mu Burundi mu 2015. Umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yihaye ikiringo ca gatatu, itangazwa yuko agiye kwitorera ico kiringo kinyuranye n'amategeko rikaba ryakurikiwe n'imyiyerekano yo kuciyamiriza. Abo barundi baherutse guhagarikwa ngo bari mu bahungiye muri Zambia inyuma y'izo ntibahabwa ubuhungiro ndetse babura n'amahirwe gusohoka ico gihugu ngo bashike mu bindi bihugu byoshobora kubaha ubuhungiro. Epitase Nshimirimana avugira umugambwe MSD tumutegabiri. Ego nivyo leta ya Zambia iherutse gukora umukwabu wo gufata abanyamahanga ngo badafite ivyangombwa bibaha uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu. Muri abo abarundi akaba ari 149 akaba aribo bafashwe bagahagarikwa n'igipolisi.
bamwe bakaba bapfunzwe abandi bakaba bamaze kuzanwa n'imodoka ku rubibe rwa Zambia na Tanzania berekezwa mu Burundi nk'uko amakuru dufise abivuga. Ngaha rero twagomba ubwa mbere kwibutsa ko abo barundi bagizwe n'imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ukaba urimwo abarundi bahunze mu 2015 kubera ibibazo vya politike vyabaye mu Burundi bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ivyakurikiye vy'imyiyerekano yo kwiyamiriza ico kiringo nivyo vyatumye uwo mugwi wa mbere wabo barundi bahungira muri Zambia. Hanyuma rero icabaye nuko Zambia itashoboye kubaha ubuhungiro, baca baguma bakinja muri ico gihugu kubera atakundi kuntu bari kubigenza. Nabo rero bamwe bahagaritswe abatagize amahirwe yo gushobora kuva muri ico gihugu bakerekeza mu bindi bihugu. Mu mugambwe MSD basaba ibiganiro hagati ya leta ya Zambia na leta y'u Burundi, bakibukanya ko iyo umuntu yahunze igihugu afise uburenganzira bwo guhabwa ubuhungiro bafashe kugira ico kibazo gikemuke. N'ishirahamwe hasere risabwa na MSD gukurikirana ikibazo c'abo barundi barondera ubuhungiro muri Zambia ntibaburonswe. Dusubire dukurikire umuvugizi w'umugambwe MSD. Kwebwe rero mu mugambwe MSD dusaba ko leta y'u Burundi na leta ya Zambia boganira mu ntumbero yo gukemura ivyo bibazo abarundi barimo. Muri ivyo biganiro kandi ntibakwiye gusiga inyuma amategeko mpuzamakungu. Ngaha no kuvuga ko bo kwibuka ko hariho amategeko mpuzamakungu arekurira canke aha uburenganzira bwo kuronka ubuhungiro iyo umunyagihugu wari we wese yahunze igihugu ciwe kubera impamvu zumvikana. Nico gituma rero ngaha duca dusaba ko abo barundi bari mu mugwi wa mbere bo kuba barahunze igihugu c'u Burundi, ayo mareta uko ari abiri yokurikirana ico kibazo cabo kugira ngo bashobore kuroswa ubuhungiro